ko ngenda kwereke wewe kuri level iyo ari yo yose ndakuruta amahera ndayakurusha bote ndayikurusha inzu mbamwe ndayikurusha nta kintu nakimundusha wowe ni impuzu mwambaye mwe ntizivara n'impuzu je nambaye peti yangu mbuba mu nzu imeze gutegana iki gitanda nashuri siki gicuudisha ubu gifise abandi bacuramwe aba diaspora pa nawe imbwa yo mu Burundi je nshaka inyishu imwe atani pera yangu hayinipi nakubaje banki zarakoze inoti ziri ku ifoto yiwawe yamuko yangahuye miliyoni zingahe cyangwa cyaje kuyemera gacamu ku miliyoni zina ati nje ndumugabo safi uri umugabo sha unamustamona Elsa laya tuna ukome mangu kusema laya andi leo sasa sitakuwa fire kama siwe kama wanipera yangu leo tafukuwa fire ubu heruka umugore we naramuhakije ubu honda bajaniranya bose je simfisina suko ndibaza yarabonye byamubayeko ushaka kukimenya Elsa ntwari umuzi ko ari asa je sindi na actor agira akagongwe ndi asa murushi disikeni kwambiye warigize ananikataza kumugusa STV every story matters. Bakunzi ba STV muraho mumeze bien je meze fresh ndashima ni wa musore wanyu mwabasha gukora vyinshi kugira ngo ibintu bigende fresh bibutsa yuko numwigeme yitwa Elsa tumaze gukorana vyinshi bivaye n'ikibazo afise ariko no munsi ndishimye kandi ndaryohewe by the way mba ndabibutsa inyuma gatoya uko vyagenze murazi ko yaraje abanza akora ikiganiro n'umwigeme wacu yitwa Saha Merveille simbwira mama Sara mama ngeza kumanuka kumwanya Elsa hangane Elsa sibyo iyo yari umungu umutima wese yari no kuyumvira n'ibintu no bandaramukoreye mwari baje muri ambassade kugenda mubeshere gusa bagira basibande kure mvuge ko amfasha nabi sari ibyo byose nabikoze kubw'urukundo nayo ndamukura gusa yagumye mbona inkirofa yagumye mbona kumengo nta traumate si wavuye muri Saudiya udahejeje kontra uje nguje kugira mariage n'umuntu mukundana rero kintu cyambabaje ari no mu bantu batumye meba amashusho genje kurondera Amahera bakora ikiganiro ariko aranarira cyane y'ivyo umuhungu yamukoreye bakundanya muhemukira hageze ko bagira mariage ava muri Saudiya aje kugira ngo bagire mariage ariko no munsi aho bigeze murahazi umuhungu yaramwihakanye atako amwereka ko afise undi mukunzi atako bivuga ko yamuriye amafaranga jewe nabihevye bibe nako ndavuga ati uno munsi sinzosubira gukorana na Elsa kubera ibintu kuko ntibigira bitora umuco ariko uno munsi ijambo yambwiye ati ndafise icemeza naye namusavye ati sinshobora guhaguruka ngaho utaranyereka icemeza jewe namwe abafana banje turabicemeza nimba gikwije amategeko tuca tujya ariko bidakwiye nitugenda nta kindi ndabasaba atari kudukwikirana yitwa Elsa araberewe cyane yambaye muri Saudi yabambara kumbega ntavyo nzi ariko araberewe ariko asa n'urushe mu maso sinzi ko ari yama miliyoni ariko arishuza ariko uko biri kose numwigeme mumaze imisi mubona yahuye n'ivyo bisanga kandi benshi birababaza nkabasaba rero kugira ico muvuze muri commentaire bivanye n'umwigeme bivanye n'ujya muhungu yaba impanuro cankwe inyigisho canke uko mubigenza murabizi katubanze kandi tunamuramutse tumuhe nikaze kuri STV kuko ndishimye cyane kuko no munsi numvise yaje ameze fresh boss vipi Jesse ndi boss yandi sawa Elsa ni sande meze neza sikumengo watekanye nyine ega bijya byo gusaragurika hajya bujye nayo ndashaka kugira mbone yashaka kuja kuko je hajya naye mfise kuyemera kurenze kuko byinshi naye mfise kibyemeza sawa twakwaye tugende n'umwanya ntidutsevye ntitubatevye abafana biri ivyemeza nivyo ushaka andi bujye naye papuro abanye nafise naye mfise maboko nabibonye ariko urumva je foke nsoma narize dukeye urumva ngo byahereye aha nta kuntu kamera yo vyekana gatoya turashobora gusoma gatoya bivanye n'indi biba vyanditse ko gatoya handitse ko mi amor kuri kwizina niko yitwa niko yahora yitwa ni vyakera ya igiye mu yahana ari hariya nyene wari wanditse ko mi amor gwari gurugishuye mi amor Tuibona. Ati mambo vipi dia bisigura mukundwa. Alafu nilikuwa na kashida kidogo. Safi baby. Iyo ni nyishu yawe. Shida gani baby wangu? Ya, urabona baby. Hari distance donc hari intambuko nini canke hari kibanza hari urugendo runini aho uri nahondiye. Ndende hagati yacu. Hari ukibanza kinini hagati yacu. Mva wari muri Saudiya na wari mu Burundi, sivyo? Hanyuma
gusa ndashaka ko twoba turategura uko tuzokubaka byari bishushe urupapuro narumatse mu maodio bandanya ntaco nabibonye jewe okay aya na maodio nona maodio tuyakura he andi ushaka amaodio ne kubera handa kwifoto ndakurungikira handi ushaka bisaba tujeyo tuyafise oya tuyumvirize ahari telefone ganayizanye ngiye okay ucuyanuka ikirwanje kugira tuze kuyakoresha kwiwanje hanyuma rero iki naco niki nashatse ndakwereke contact yo giye nagiye vyazokwihakana ucugira screenshot nimero yiwe okay ingene rero bimeze ibireje bibe vyopfuma apana vyopfuma nukuri ko ariko icopfuma muri vyose nayo mahozo nushaka ukiki kidahari uwo mwemeza gute izi nimero nzo nafonze ucuze telefone akombe ko zidasona atari nimero kibazo shizi nimero arashaka kuvuga ko atari yayikoresha ico gihe birabaho ariko izi ojo nijwi giyo sawa je nisikibazo ojo zirahari yo novise ubwoba zindungikira hanyuma rero dukoresha umwe urabona ko busa n'ubugomba kwira n'imvura isa neza kugwa sinzi kandi tugende dukoresha umwanya hanyuma ibintu bigende fresh sivyo none zirungike amagenda agiye usangayo siboku rero STV gumana natwe mu kurikirana natwe kugira ngo ibintu bigende fresh tuzira ko no munsi biza kugenda fresh nkuko rero twashitse ibintu bimeze fresh dusanze bari muri ariko barajya show ariko barakundana abantu kimya maniga mama yangu sasa tunafika sasa tunabaho mibu awe naho nari kudana prevent imwe andije nanwe ntinya nubizi ndi basufanye mambo yako bakupe ariko rero yarafise amahera nico kibazo jena maniba ega amahera bazofungwa amaze menye bazoyakura mu miryango umvugo muje kurisha imiryango batafashanije kuyiya none ntibatanze inkwano bazoyasubiza birabishe guko amahera y'undi muko urababaye tuvugisha suko baturya bajya gute tutaongea twende acha busu ni safi bosi meze neza nakubali bana mahaba ndindindi ya ushangae na enjoy ni hapo ubonye mwiki uko serious I'm really serious amahera muri Saudi harakoze umuti ubazagaye bagusha ninza umbe ubunaho ngo mugenzwa n'amakiga nayo washubuho nibaza ko biza kurara bihetse mera nkukura mu muziki kwanza kugira ngo biboneke kutatugaye musaziga tugaye si byiza cyane ni sawa none ndi fresh ndashima Star Promise meze fresh ko sawa Kobo ngomani wa kwetu ini ko murundi ko majeta fresh lakini ndiri wita kwenu tuko wa moja Mungu ndo na maini napana mahaba ndindindi nampa mahaba kwishyuza amahera ukazanga umuhungu uyishyuza yari umusheri wawe ari kumwe n'iyindi baby irikiramu amahaba ndindindi inauma pole sana baby ni malaya sikiani kwambie sasa malaya tuna ukoma mangu sio malaya andi leo sasa sitakuwa fire kama wanipera yangu leo itakuwa fire ubu heruka mugore we naramuhakije ubu honda bajaniranya bose je simfisina suko ndibaza yarabonye byamubayeko andi ni kwisho ndakifanya avuze ngo beruka mugize gute kutamfunga kwanza chance zose yagize nuko naciye ndamuronka bidatevye kandi tanduru zibaye Arakamze twumvikana turamusangiye je umugore wawe turamusangiye se wari wamunzani mushi mubazi yari aza n'umugore wanje uri hehe ngo muzanire umugore akuzanira umugore azindekana niyo mbwatana ndumva bagwa ndiri mu kungwani imbwa kazi ni wewe waje ugatwara umuntu w'umuntu uzi neza ko ari yo seru kaza ntahari kubera iki waje ntahari uza kwara umugore mbwira uri humye umviriza basersa Elsa umviriza kubera yuko urabizi yuko jewe nta nabi kandi byose nabikora mu kugufasha sivyo nanje mfasha uyigore ndazi nturi bakure uba mu kinama fata moto uze hama bihere biheze vyume kati moto amahera yariye mutaka kongereza ko nayandi uri kurumva uri kura Elsa uko ndikuri kuranyishura jewe bariko baramfata nabi mwiberaba kanje sindabyara rero ni imbwa kandi kera yari yitwa sheri wa nani antore manene kwe kutiyumvira impamvu naguhagurukije yo warurukaza ukanshikira
uyu mpetse nari nkurikiye ni yandi yantere ndibaza ndi nimero ya telefone si nimero ya telefone ukoresha akanya kugira ngo dutahe karo no munsi kwe nta na mudi y'ibintu by'ivurugu muzanye duterana amajambo man navuga ikimuge je nawe turangana se je nawe ko ngenda kwereke wewe kuri level iyo ari yose ndakuruta amahera ndayakurusha bote ndayikurusha inzu mbamwe ndayikurusha nta kintu kimundusha wowe ni impuzu mwambaye mwemwe ntizivara ni impuzu je nambaye peti yangu mbuba mu nzu imeze gutegana urazozira ndaguhaye karibu shaka gukubugwa aragukumbuye rero tunakumukubutse uyu tena fundi ya uyu tena uramujitiya nikose maisha namwambia kwera ari umushenzi azinza bamwe narimbi azoza arabiko hari abantu bamurushinzu babamwe bishije muhiri wawe we hoho na wona kwinjira no munzu wewe nta kwemera ko winjira no munzu mbamwe wahe aiki gitanda nacuri siki gicuudisha ubu gifise abandi bacuramwe aba diaspora pa nawe imbwa yo mu Burundi mu diaspora w'umugore dufate kuri sugar mama je ndi sugar mama nganya imyaka ndusha imyaka kakakecuru ka ishuza murayawira ntari sugar mami nico gituma nishuza iyo abana sugar mami sinaye kukwishuza ko aburi umwana deja je nshaka inyishu imwatani pera yangu hayinipi nakubaje banki zarakoze inoti ziri ku ifoto yiwawe andi ile siku mwe nambia ni ujya muse mwambwiye ngo ni cemeza saki cemeza yibaza ngo ararusha ubwenge abantu gusa byose nabikoranye ubwenge urumva yarabonye ko ndi kirofa ndamwize ya samples gusa byose bigire bimuhinyukana dida kajeni je mbanza nkabimwereka fresh kunywa amazi niga ico gihe yitwa Mon Amour andi wari washizewe kuri profile ibyo mwabikuye jewe uraza kubibazanya n'uya ndagusomera ivyanditse abafana canke abakunzi b'ibiganiro bya turashobora no kubereka moment imbere yo kubisoma bashaka kunyereka profile izi ni screenshot zanditse hariho ni nimero turaza kubikwereka nimero zawe kandi urazizi nimero turazikwereka reka tugende buhoro buhoro wanditse Mon Amour ico gihe sinzi ko wabihinduye ipreve afise nuko ivyo wamwandikira ati tubisome canke tuvyerekane baravyisomera kadusome gatoya kugira ngo dutange show andi umviriza ntimuharire nawe audio dose zirahari siko nama audio arahari ijwi ryo muraryumva ndibaza audio ntiza ijwi nijyanditse kuri audio siko ashaka kwerekana amafaranga koje ibi ntago bino vyemera nta cemeza ko acaye bihimbano kuko nta foto yiwanje iriko ndetse nta numero personnel wari wamushize wenyene kuri profile hanyuma kandi wandika ko Mon Amour icemeza ufise uko atari nze yiwe n'icyayi ntaco reka tubaye dusomera uraza kubimenya kuko ngo arafise amaudio wanditse ati uwo munsi mambo vipi dia alafu nina kashida kidogo niko watanguye arakwishura ati safi baby shida gani baby ya urabona baby hari distance ndende hinge meza hari distance ndende hagati yacu gusa nshaka ko twoba turategura uko twokubaka kandi ikibanza cabonetse cyo kugura arakubaza ati bisaba iki wamwishuye ko bisaba imiliyoni 5 bisaba imiliyoni 5 none wumva woyigura ryari ngo very soon iri ku isoko n'uyu munsi ndayaronse ejo noca ndayiguze mbe parcelle waguze irihe nikuulize swali les 5 millions urashobora gufata amahera miliyoni 5 kaya atanu twandikirani nivyo niko nakubwira hariho ama audio nayumvise gaje ndiko nabivuga ko yanumvise audio bisico ndiko ndisunga jewe jo nazumvise kandi icyo nigi wawe sinzi kufisa umuntu musico mzee amajwi unaweza nunua sauti ijwi urashobora kurigura kandi ijwi ni duharire nuye muto wanje sikirofa sawa visage warayidi siko uramukeneye mbeho usanga twatananye naho tuza manzere kiba gusomera ama audio nazuzumvirize petite wanje nakuraba ko umugore wa kabiri shona kuwa gatatu na kuwa kane kuko muri babiri sasa iwacu nta mugore abo wa kabiri guterana amajambo twaje gukora iki gikorwa tugabanye guterana amajambo sivyo ikintu gihari ngiki sivyo ikintu gihari niki ahubwo umukameraman yari kwegeza kwanza agatanga show ku bafana akazwerekana fresh
none mushaka umukameramani yerekane mwiki ngaha acha kwanza nisikilize mushidipana yo urafise amawuzo ngo biragenda gute urakubitwa ndakubitwa yego neza kandi cyane mbe waje witwa kwanza ibintu ibintu bakumfasha sikia u anajona bure ufasha yampaye amawuzo akibona kariga uyaresa muri telefone yampaye amawuzo ijyo ntagize mushira nimba rero tukubeshe ni bon kandi jewe ko nkasanga twakubeshe harimo ivyo kubesha ngaje ndamubeshe afise ikiyoma yampaye amawuzo yatawaishi ubwo busuma bwanyu shabuze. Good morning baby, what I fresh. Amabu, ngerageje kuraba urabona ivyo twavuganye ejo amasaha yageze ariko aragenda. Kandi nahantu ndinda gufata déplacement kandi azintu byo kwiyunguruza cyane ko bigoye. Shaka rero wewe ungire undekurire ngende kureta ya mahera kugira ngo ndare yose ndayiguze nteje gusinyisha. Sinze wo kuvyumva cyumisho. Mbe ko namubwiye ndageze kuri banki. None reka wumvirize ibyakurikiye. Byose je navyumvirije ndi muhira niyo mpamvu naje nuko numvise ko ari ibintu umukobwa avuga birumvikana. None wajaheza. Ariko iju ni giwa. Naho ubizi. Sawa. Ya baby ndakumva gusa ikibazo. We no kugomba kwishamo kumenga abiri danger cyane ubaye mu bintu byo kugomba kujyaga gwashe kunyuririza oya. Ahubwo wewe reka dukoreshe ukwizigira cyane cyizere. Nimba fe mu nkunda kwiko wenda kwindira ngo cyane muri famille si ngombwa ubwo wewe kuko ibintu tugiye gukora ntabwo ari by'umuryango. Musaba byagiye nawe gusa. Njye nawe gusa. We rero ukoresha umwanya ibyo babyize uyu munsi nyene harayahagutse kugira ngo next week cyo dutangura kuba. Zamira, mfano ndangira sindagwa nawe yiyo sinzi ko byumva. Uri kutapurira muri iki. Mbe mwumvirije amakupizera urabizi urabitwa kwizera sukubesha cyangwa sukubifona waragenere umba sinzosabye ko ndakuba umuntu w'umuryango zo gusinyira amahera gusa naso mera abonye ko umuhungu yo kumvira imvirere nawe urabazi kandi abandi bamuzi wewe rero reka mvugana na mutoyi wanje aje agende aratore acha kuzanira senda pera mu mavugana nawe bisaba nyine yuko ari wayamuha acha kuzanira mvugana nawe muhungu sindagwa nawe yiyo sinzi ko byumva kutapurira muri iki ngira cyo kandi n'ikindi bakora amahera ko bitagenze gute utabakimarira. Ya baby merci beaucoup Amahera nabonye kandi nuguri umenye ko ndagukunda cyane. Merci yamara kwiye ya rukundo rego ahereye he babasi wa rukundo waseze uvuga ko mukunda cyane ruko wapi sasa sister wewe unasikia ubona ko naiko na manyanga akini tuna izika kuolewa mfanga mwanamke enjoy tu kumutesa mwingine siwe yakunza amahera biravana amahera twese turayakunda man safi ariko ngenda kwereke jewe ivyo vy'inkundo byahereye navyo nkeneye sawa ubu nkeneye amahera yanje nubu nturemera ushaka ivyemezo bindi nyabaki canke nuko wabonye no musinaje norosha yamuko yangahuye miliyoni zingahe cyangwa cyaje kuyemera gacamuko miliyoni zina ati nje ndumugabo safi uri umugabo sha no mustamona Elsa. Sasa basi mbio wewe unaitika kulipa unazitika franga yake mimi nishaitika nitalipa sawa hela mishamwambia nitamlipa sasa chekiko wewe na agende gahoro siku tuvuponyo twumvikane mponyo kanje wosanga nawe ndamutana muri wacu ndamutana ndamugara icumba kira tugaranira abasuma niho nzomugarane agume na namwe ndiko ndaponyo kanje l'essentiel yake Amahera na yeme sawa fresh Amahera na yeme ari hajari nisikilize kwanza wemera ngahe question yo kuyariha wemera ngahe kwanza nye preve yangahe uri kubaza twebwe na yeni ngo tuwe wemera ngahe rega niwe yasabye siwe yasabye wale si wasabye ngahe kijagi turazinga 5 miliyoni zitanu nagusabye ngahe rega kwigirishura yaje turazifundurura tugwa nimba tugwana turi tuni c'est bon nimba twambaye ibindi musi turagwana sikia mzee mimi nataka hela yangu sitaki mahaba yenu na mimi na kwangu sasa hivi kunipa mahaba kandi hapa na jenda muhonga ni wamuhonga kuko n'umwana w'inoti safi je ico ndiko ndara nguraguye mu mazi maniga wapi man I'm fine fanya basi mpango utazilipa siku gani fresh after 2 weeks I'm gonna pay it all abantu tutumva icongereza na abafana bacu si bose bumva icongereza inyuma y'indwi zibiri yose nzoyariha miliyoni zingahe 5 million zitanu question saho je nzo ndayakuye question nuko Amahera yabona c'est pas ça
canzanye vyo kuvuga ngo iki sikizima Amahera yemeye jewe rero nkura ndakiza umushinga ntaye ni wewe wenyene ni uzobicabona kandi uzovyemeza ho uranyizeye umushinga nabisaba umwizeye indinze ndakubwira umushinga ntaye bivuze ko namaze kwizera siko je navyemeye dans 2 semaines azozatora Amahera yiwe umusi wa muterura wari umwemera ko umushinga na musora mu rugo kamengo nuko yanyemeye reka muhungu mugenzanje yanyemeye ntucumubwira na sasa tunafanya ndio kuvugira vyaheze en faire terminer sikia kwanza vyaheze kuna vitu ya faire terminer hapa yani kubwiye 2 weeks 5 million Amahera afisa Amahera umuntu agomba yari mu ndwi nubwo mu mwaka ntayo noro azokwibundi mukobwa umbize ndabwiye jenge ndabwiye kurasaba Amahera azuza no gutukana yitekerereje uyu ndamutukana nahazoya ntihanzomutuka nzokomanda gumutuka gushika mfuye umvirize ndabwiye ntunkange tukane sitamjibu unasikia sitamjibu we essentiel nayo Amahera yiwe akeneye hari kindi uremera basi kubikuriye gutukwa ivyo sivyo bikenewe akeneye kuriya Amahera umvirize ndije nawe uko na wivu mutongoze tena ni kwa mashatani kwa jina nasubwa mbele turia sasa turi sikia nikwambie je ubu sindirevo yuyo sikia umvirize ande nahoze namuretse ndibaza no musamba nyingene naje nagutereye induru hariya anya ku kazi wawe kare nawe ndakubwira ngo iki ntunzi nawe ahora uza atavya rushaka safi rero mushida umviriza rero ndakubwira ikintu kimutaramenya Elsa wamubonye akurungikira Amahera wamubonye siyu binini uno musi rero umusi nzogaruka uzombona ndi Tokyo muri rakasa uranegera neza weye na uyu mwebote sasa nta pistole nzozana nta mbugita nzozana ico nzozana kizobakanga mushi navyo nibi rindira apeti yangu umva uyu andi niyo kumfasha kukuboha kandi na kamera manini sione bya nini kamba nzokubaha bwo nzokota n'ababodi babiri baje batana konde boy nibo nzokota nibo bakomeye je namaze kwemera bijya vyaheze ivyo ushaka kukimenya Elsa ntari umuzi ko ari yasaje sindi na actor agira akagongwe ndi asase murushidi sikeni kwambiye warigize ananikataza kumugusa eka kumukora ko musheri uyu we nimba ubyaraheze munsi nawe bamukora ko ntiwaryoherwa aca ndababoshe na Amahera yawe baravye nabingene ndababoshe oya nibirimo ndagwakarero ko bibaho ariko bijo bi nishura ndagwakarero ko bibaho merci beaucoup STV nibitugana none jewe nanje uranyishutse katugira ukuri ndabavugira nyene bavugira nkane ndababohera hamwe muri batatu na naje umuntu wese biramugora kwemera ideni niyo mpamvu none ega yagemeye yacishijemo nakagaye nakagaye bagwaye Amahera yawe hari ikintu ushaka nubwo bo kugaya akaguha inoti zawe yes STV fans reka tubaye tubasezere kwanza murazi yuko ibi bintu byabaye birefu byose murazi ngene byagiye bikurikirana kandi tubibutsa yuko ushaka gukurikirana ibiganiro byagiye birabutashitse bitashitse kubibona mu kiganiro giheze hari utulinki tora tuza hajya nyene mu kiganiro uzoze muraraba mubone ingene byakurikiranye canke mukaja mu kiganiro ndani mugaca wibona rero ibyikiziriko ntibirimo cyane kuko Petero uzobikora nkuko wabidusezeranije uzobikora nacu uwo munsi atayaguha ngenda kwerekea ngenda babwira ikintu kimutata Eliza sinzo kwirirwa ndamuha okazi yo kwirirwa arabohana canke kwigaraza morore z'ibiziriko yamaze kuzamo deje igenda umuntu ndagucunga isezerano ryanje dans 2 semaines azoza atora Amahera yiwe Rati igitima nazanye igisiriko umbiza ndabwiye igitima nazanye ikigiziriko uramuvije jamba kunda gucunga iki isezerano ryo yararicunze kujya gishijya menje akabazogica ndanzomu andi nzomuba hamwe bose bazokumva ati ujya mukobwa kandi ni sinatoki abwo ni Nairobi niyo yarakatse unasikia mzee sawa reka tubashimira abakozi ba STV merci beaucoup STV every story matters.